Mu Bushinwa na Indonesia ubworozi bw'ingona nibwo buriko burinjiza amamiliyari menshi cyane atagira igitigi. Aborozi bazorora barateye imbere bimwe bitavugwa. Mu bisanzwe benshi muri twebwe kurya ingona n'ibintu twumva ko tutokora. Ingona tuzizi nk'ibikoko bikaze kandi byica cyane. Kuzijya no kuzorora birumvikana nkaho bitotworohera. Yamara ku rundi ruhande hari bagenzi bacu b'Abashinwa nabo batajya ingona, ariko atari kubera ko batazishaka, ahubwo ari kubera ko batozigondera igiciro. Zirazimvye cyane. Inyama z'ingona nyinshi cyane zijanwa mu mahoteli inyenyeri 5 zikagurishwa amahera menshi cyane. Bivugwa ko inyama z'ingona ziryoshe cyane kandi zirimo proteine nyinshi cyane. Ntibize kugutangaza cyane rero kumva amahera ingona imwe yonyene igugwa, kubera ko uruhu rwayo rwonyene rugugwa amafaranga arenga miliyoni 5 mu mafaranga y'amarundi ku isoko mpuzamahanga. Ubwo kandi kabari n'ingona nto igereranye. Ingona nini yoyo ipima n'imiburiburi metero ziri hagati ya 2 na 4. Uruhu rwayo rushobora gushikana amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 10, ariko bikavana n'ubwoko bwayo n'ubwiza bwayo. Ayo mafaranga bayaguha ariho ukirukura ku ngona. Mu gihe warutunganije neza ukarukata neza, waheza ukagwijanira ku nganda nka Louis Vuitton, Hermes canke Gucci, aho bazikoresha amashakoshi, ibirato, imisentire, bimwe bigura bajejeta faranga gusa. Aho rero wamaze kurugeza muri izo nganda zikomeye cyane, ufise n'ivyemezo ko wemerewe korora ingona, uruhu rumwe bashobora kurukugurira amadolari atari munsi y'ibihumbi 3. Ubwo nawe urayumva uyashize mu mafaranga y'amarundi uko angana. Ariko kandi bikavana n'uko ingona ingana. Ukwiba nini niko n'amafaranga yiyongera. Aha rero niho uza kumvira impamvu ababorozi b'ingona bijiza amamiliyari menshi cyane. Ku nyama z'ingona nazo bakihagarara ko mu gihe bazigemuye ku mahoteli inyenyeri 5, amagufa, amenyo navyo bifise agaciro kari hejuru cyane. Mu bisanzwe akantu kose kari ku ngona gafise igiciro kinini. Ivyo byose biratangaje cyane, ariko ubuzima bw'ingona nabwo buratangaje cyane. Biraza kugutangaza cyane kumva ko ingona bazigaburira rimwe canke kabiri mu ndwi yose. Mu bisanzwe ingona zitamagi mu kororoka, ariko igitangaje aho zitaye ayo magi hari ubushuhe buri munsi ya °C 30 havuka ingona z'ingore, mu gihe hari ubushuhe buri hejuru ya °C 30 havuka ingabo. Vyumvikana neza ko igitsina c'ingona kigenwa n'ubushuhe buri aho hantu. Ivyo bigatuma aborozi borora izo ngona ari bo bihitiramwe igitsina c'ingona zizovuka bivanye n'ico bipfuza, kuko abo borozi baba bifitiye ivyuma bigenzura ubushuhe, incubator. Birumvikana neza ko igitsina c'ingona kitaba gishingiye ku turemangingo chromosome cyo kimwe n'abantu, ahubwo igitsina c'ingona kigenwa n'ubushuhe. Ni byinshi cyane bitangaje ku ngona tuza kugenda tugaruka ko, ariko mbere na mbere umenye ko hari ubwoko butatu bukunze kororwa cyane. Hari ubwitwa Crocodylus niloticus canke Nile crocodile, ni ingona ziva muri Afrika nka Zambia, Zimbabwe, Uganda n'u Burundi. Ni ingona zifise uruhu rwiza cyane kandi rworoshe, zitamagi ashika 80 kandi zigakura vuba. Niyo mpamvu rero zikundwa cyane kororwa. Ziva muri Afrika. Hari ubundi bwoko bwitwa Crocodylus pelosus canke saltwater crocodile. Hakaba n'ubundi bwoko bwitwa Crocodylus siamensis, ariko bwoko bukundwa cyane ni burya buva muri Afrika bwitwa Nile crocodile. Ariko tukira habanza mureke gato mwumva ibi navyo. Muri bukayangona yamenyekanye cyane ku isi yose, bivugwa ko ari nayo yabayeho nini cyane muzabayeho zose zo muri ubu bwoko bwa Nile crocodile. Gustave, ingona yabayeho mu Burundi, ituma abashakashatsi benshi cyane bahagurukira rimwe. Isi yose igira ubwoba, leta itanga itegeko ryo kwica ingona ya Gustave. Yari imaze kurya abantu barenga 300, ariko kuyica birananirana kugeza n'uyu munsi atawuzi irengero ryayo. Isi yose yamenye ingona yakunze kwibera muri Tanganyika, iba inkuru mu binyamakuru byo hirya no hino ku isi. Benshi bamenye Burundi kubera ingona yitwa Gustave. Yakuzwe ko amadocumentary menshi, amafilme menshi. Mu bisanzwe yari iteye ubwoba bwinshi cyane, yatwaye ubuzima bw'abantu barenga 300, ariko kugeza n'ubu ntawuzi irengero ryayo. Ariko kandi bikavugwa ko yoba yasize ivyayi vy'ijana byinshi cyane, bigakekwa ko navyo bishobora kuzoba binini cyane nka Gustave. Nimba ikiriho ubu ishobora kubirenza imyaka 100. Iyi ngona ntiyari isanzwe na buhoro buhoro ku buryo ngo yica abantu idashaka kubarya, ahubwo ari kugira ngo yerekane ububasha bwayo. Kubabonye filme yitwa Capturing the Killer Crocodile yakozwe n'umushakashatsi w'umunyamerika yitwa Patrice Faye, yabaye igihe kirekire mu Burundi, aje mu bushakashatsi bw'iyongona ya Gustave, ari nawe yayise iryo zina rya Gustave. Yaje mu Burundi mu mwaka 2004, ariko kandi hari nabavuga ko iyi ngona ishobora kuba ikiriho kubera ibitabo, amafilme, ibinyamakuru vyayanditse ko hari abantu benshi cyane bipfuza kuza mu Burundi kubera iyi ngona bashaka kuyibona. Cabibaza rero nk'agaciro iyi ngona ibifise ubu, iyo bashobora kuyifata bakayijana ahantu ingenzi bizorohera kuyibona neza, kuko iyi ngona yabaye ikimenya bose ku isi. Isi yose yarifuza kubona iyi ngona iteye ubwoba yitwa Gustave. Sinzi neza amadevize bayinjiza mu gihugu, ariko iconzi neza kuyaharura vyofata umwanya atari muto. Benshi twarumvise ivy'iyi ngona ya Gustave, ariko benshi ntibazi inkuru y'iyi ngona. Munyemerere tuze no kugaruka kuri iyi nkuru idasanzwe kandi itangaje cyane ya Gustave. Ndakubwije ukuri uraza kumigwa cyane, ndetse kandi tugende tunagaruka kuri ubu bworozi
budasanzwe bw'ingona tumenye mbega nibihe bintu bidasanzwe kandi bitangaje cyane ushobora kuba utaruzi ku ngona. Prosper ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa. Ico ndagusaba no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi. Aha hahora havugirwa byinshi cyane bitangaje. Jeho ico nsabwa ni kububwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva handi. We gusa ntegabira ngira ico nkwibwirira nyuma twisange tuzi ibyo benshi batazi. Ndanaguha ikaze tumenye byinshi cyane bitangaje cyane muri ubu bworozi bw'ingona. Ariko imbere yuko tubandanye kino kiganiro banzo reke gato wumva ibi navyo. Nimba uri umwe mu mamiliyoni atigira canke yipfuza gutigira akoresheje 1xbet, menya ko hari code promo yitwa menya 11 mu ndome nkuru itanga bonus ya 200%. Mutigute ugikoresha iyi code promo ya menya 11 kuri depot ya mbere baca baguha 200% ya bonus. Ehe ingene bigenda, uratejaja application ya 1xbet ucufyonda hajya handitse ngo registration, ucugira kandi handitse by phone, gisigaye ucushiramo nimero za telefone zawe. Ikindi kiba gisigaye gikomeye cyo wandika ya code promo menya 11 mu ndome nkuru kugira ngo hitoronka bonus ya 200%. Hama uce wemera iryo tegeko, hama ucugira register. Ushaka andi makuru kuri ivyo twandikire kuri WhatsApp nimero 72 Ibihugu nk'Ubushinwa, Thailand, Vietnam, Australia, Amerika, Philippines nivyo bihugu vyorora cyane gose ingona ku buryo ingona bazita inzahabu. Nko mu Bushinwa ubu bworozi bw'ingona bwinjiza miliyari irenga imwe y'amadolari y'amanyamerika, amahera menshi cyane biciye mu kugurisha impu z'ingona, inyama, amenyo, amagufa n'ibindi. Mu korora ingona rero baba barubatse uruzitiro, indani mu ruzitiro bakobaka ikidendezi c'amazi bagasigaho bazoza baragaburira izo ngona naho zizotera izuba. Nyuma baja kugura amagi y'ingona canke bakaja guhiga amagi y'ingona zo ku gasozi. Barayatora bakayahanagura bakaraba ko akomeye, adakomeye bakayakuramo, ayakomeye bakayajana mu cuma kigenzura ubushuhe. Ariko umenye ko amagi y'ingona bayajya cyane mu bihugu nko muri Thailand, Philippines, Vietnam, Australia. Ayo magi y'ingona araribwa cyane, ameze nk'amagi y'inkoko ariko akaba manini gusumba y'inkoko. Nayo rero ngo agira kanu ka jaune kurya kwa y'inkoko, ariko yoyo ngo agira ibinure byinshi cyane kandi ngo akaryoha cyane bihebuje kurusha y'inkoko. Nikiribwa kidasanzwe muri ivyo bihugu, ushobora kuyatogosha mu mazi nk'ay'inkoko canke ukayakoramwo murete, burya ngo araryoha cyane. Aya magi y'ingona rero akoreshwa mu maresitora no mu mahoteli. Aya magi ngo agira proteine nyinshi cyane kurusha y'inkoko, ngo agira calcium na phosphore bifasha amagufa gukomera kandi akagira na cholesterol nkeya. Amagi atarengeje imisi 7 canke 10 niyo barya, ayandi bakayajana mu vyuma bikayabiragura. Ingona imwe rero ngo ishobora guta amagi ari hagati ya 60 na 80. Aya magi kugira ngo avuke bifata imisi iri hagati ya 90 na 95. Ingona irayimbira ikayata mu binogo igafurira. Nyuma y'imisi 90 na 95 y'amagi ageze kuvuka, haramajwi twatuguna tunindani mu magi tuvuga, yangona ikavyumva ikaciza igafurura y'amagi akavuga. Utugona tuvuyemwo ikadufata ikadushira mu kanwa twose ikatujara mu mazi, ari nako igenda iduhigira imfungurwa no kuturinda. Ariko ivyo biba mu gihe ari kungona yo mu gasozi. Kuzoboroye ayo magi barayafata bakayashira mu kantu bakayajana muri incubator. Aha rero muri ico cuma nibo bihitiramwo ibitsina by'ingona zizovuka biciye mu kugenzura ubushuhe. Nkuko twabivuze hejuru, igitsina c'ingona ntigitegwa n'uturemangingo nk'abantu, igihe imiyoboro y'uturemangingo chromosome XX canke XY. Kungo naho biratandukanye cyane kuko ubushuhe nibwo bugena igitsina c'ingona izovuka. Hejuru ya °C 30 havuka ingona z'ingabo, mu gihe naho ubushuhe buri munsi ya °C 30 havuka ingona z'ingore. No kuvuga ko rero abo borozi bashobora kugenzura neza ubushuhe bwo muri incubator. Iyo bashaka uruhu rwiza cyane bahitamwo ingona z'ingabo kuko iz'ingabo zikura neza kandi zikagira uruhu runini kandi rwiza. Ariko kandi bagashiramwo ingona z'ingore kugira ngo zibandanye zororoka. Kugena igitsina bashaka bituma baronka inyungu bipfuza. Mu gihe rero y'amagi amaze imisi 95 utwana tw'ingona turavuka. Mu misi 5 ya mbere kugeza mu misi 7 ntituba turatangura kurya kuko umubiri ntuburakomera. Iyo misi heze rero batangura kutugaburira inyama zoroshe nk'indagara, inyama z'inkoko bakataguye. Iyo haheza amezi 4 rero ingona zimaze gukura barazimura bakazishira mu mazi manini kandi meza cyane. Ku nkengera hari umusenyi n'ahantu zotera izuba. Krotire zubatse neza ku buryo ingona zidashobora gusohoka ngo zije guhungabanya umutekano hasi. Ingona zikiri ntoya rero zigaburirwa buri munsi n'imiburi buri 5 mu ndwi kugira ngo zikure n'ingoga. Bazigaburira amafi n'inyama z'inkoko bakataguye ndetse n'inyama z'inka. Ingona rero zimaze kugira n'imiburi buri imetero imwe zigaburirwa rimwe canke kabiri mu ndwi. Iyo ingona rero zimaze gukwiza imyaka iri hagati y'3 n'4 n'imiburi buri ziba zifise uburebure bw'imetero imwe n'igice. Uruhu rwazo ruba rumaze gukomera, no kuvuga ko ziba zigeze umusaruro. Mu kuzica kugira ngo ntibonone uruhu rwazo bakoresha umuyaga nkuba canke bagahagarika umutima wazo.
barazifata bakabohera utugozi ku munwa kugira ngo bishitse zigakanguka ntihagire uwo zigirira nabi. Barazijana ku macuniro yazo bakazikura ku ruhu bakoresheje intoki kugira ngo ntigwononekare. Izo mpu z'ingona rero baca bazanikira ziri ku munyu, nyuma bakazipakira bakazijana mu nganda zikomeye cyane nka Gucci, Louis Vuitton, Hermes n'izindi nganda zikomeye cyane, bakazikoramwo ibirato bizimvye cyane, amashakoshi n'imisentire, ku buryo ubonye wambaye nk'ikirato cyakorewe muri Louis Vuitton gikoze mu ruhu rw'ingona ubu aba ari umujejeta faranga akomeye cyane. Ariko si bose twitango n'abagwiza tunga bocigondera kuko kiba kizimvye cyane, ku buryo hari n'ikirato gikorerwa muri Louis Vuitton gishobora gushikana ibihumbi 8,900 by'amadolari y'amanyamerika. Ubwo kandi nawe uravyumva igitigiri c'amamiliyoni arimwo uyashize mu mafaranga y'amarundi. Ariko kandi ibiciro bigenda biramanuka bivanye nuko ikirato gikozwe, uruganda rwagikoze n'ubwiza bwacu. Ariko kandi ni gake cyane wabona ikirato gikozwe mu ruhu rw'ingona kiri munsi y'1,500 y'amadolari y'amanyamerika. Ubwo kandi sakoshi nazo zikozwe mu ruhu rw'ingona nazo zizimvye cyane birengeje imisentire n'ibindi. Inyama y'ingona nayo ngo iraryoshe cyane kandi kagira n'intungamubiri nyinshi cyane nk'uko byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi bwinshi cyane bwagiye bukogwa ku nyama y'ingona. Ngo igira proteine nyinshi cyane, ikagira cholesterol nkeya cyane ugereranije n'inyama y'inka canke y'ingurube. Ifise amavuta ya omega 3 afasha mu kurinda ingwara z'umutima, ikagira na iron na vitamine B12 zifasha mu kongera amaraso no gukomeza abasirikare b'umubiri. Inyama y'ingona rero ikunzwe cyane kuribwa mu Bushinwa, Indonesia, Philippines na Amerika. Amenyo n'amagufa y'ingona nayo ngo afise akamaro gakomeye cyane mu Bushinwa. Amagufa ngo bayakoramwo imiti gakondo ivura kononekara kw'amagufa n'uburibwe bwa rheumatism. Ayo magufa barayasya bakayakoresha yamaze kubifu. Amenyo rero nayo bayakoresha mu bintu by'ubwiza. Hari n'amavuta ava mu ngona arimwo omega 3 avura urukoba, ibikomere no kugabanya iminkanyari. Ivyo byose rero bigashorerwa ku isoko mpuzamahanga bigatuma ingona igira agaciro kadasanzwe. Byumvikana neza ko mu bwo bworozi bw'ingona harimo ibintu byinshi bidasanzwe, ariko burya ngo no mu buzima busanzwe bw'ingona buratangaje cyane. Reka mbaze nkubigire ko umunsi wabonye ingona yera ifisi ibara ryera uzukora ibishoboka byose iyo ngona ntizigucike, kuko ugifashe uzobufumbaza amafaranga agera ku miliyaridi 10 n'imiliyoni zigera kuri 5 uyashize mu mafaranga y'amarundi mu gihe uyishoye ku isoko mpuzamahanga. Wavyumvise neza, ingona imwe ifise urukoba rwera ushobora kuyigurisha amamiliyaridi arenga gato 10. Ntibisanzwe, ariko icyo gihe wayibonye izo biguhinduriye ubuzima. Uzobonagiza amahirwe adasanzwe kuko iyo ngona ivuka rimwe mu miliyoni z'ingona ziba zavutse. Bakunze kuyita albinos crocodile, ingona y'inyamwema. Nk'ibindi biremwa byose mu kuvuga kwayo haba habaye mwikosa kuturemangingo ukuntu twari dutegerezwa kumera, mutation genetique, bigatuma itagira ivyo bita melanine. Ivyo bavyita albinism. Noneho utwo turemangingo dufise ikibazo batwita tyrosinase. Tyrosinase ikaba enzyme ifasha umubiri gukora melanine, bigatuma yangona igira urukoba rwera. Ariko kandi ivyo kenshi binaturuka ku muryango iba yaraturutsemo. Ivyo rero biba gake cyane gose, bavyita miracle genetique. Ari navyo bituma iyi ngona igira agaciro kadasanzwe. Iyo rero iyo ngona ibonetse bayijana mu bibanza by'iratiro, ikinjiza amamiliyoni menshi cyane buri kwezi kubera ko ikwega ingenzi cyane. Hari ishakoshi yakozwe mu ruhu rw'ingona yera ariko ruriko diyama mu mwaka 2016 yagurishijwe ibihumbi 300 by'amadolari y'amanyamerika kuri cyamunara yabereye muri Hong Kong. Iyo sakoshi izwi ku izina rya Diamond Himalaya Birkin, ikozwe n'uruganda rwa Hermes. Ingona kandi ni bimwe mu biremwa bibaho igihe kirekire. Ingona ishobora kubaho imyaka iri hagati ya 75 n'imyaka 100. Naho ingona ifise imyaka myinshi cyane ni ingona yitwa Henry, iri mu gihugu ca Afrika y'Epfo, yo mu bwoko bwa Nile crocodile. Yavutse mu mwaka 1992 kugeza ubu ifise imyaka 123, ikareha ni metero 5, igapima ibiro bigera ku 700. Ingona rero ngo impamvu ibaho igihe kirekire ngo ni kubera metabolisme yazo igenda gahoro cyane, no kuvuga ko ishobora kumara iminsi myinshi cyane idafunguye. Ingona rero ni bikoko bizwi ko byibuka cyane, zishobora kwibuka umuntu ahora zitaho akanazigaburira n'ibindi byinshi cyane. Ishobora kukwibuka inyuma y'imyaka 10 yose muhuye. Ikindi gitangaje ku ngona rero ni urwasaya rwayo, kuko niyo ifise urwasaya rufise inguvu nyinshi cyane kurusha ibindi bikoko byose biri ngaha ku isi. Ifise pound per square inch 3,700, no kuvuga toni imwe n'378 cm². Bivuze ko ishobora gutabura ikintu cyose gikomeye biyoroheye cyane. Nta gikoko ifata ngo kiyikura, ivyo ntibibaho. Ifise amenyo akomeye cyane kandi menshi ayifasha gufata ibikoko.
ntuze gutangwa n'igice ca kabiri ca kino kiganiro aho tuza kugaruka ku ngona y'inyabigwi yamenyekanye cyane ku isi yose yitwa Gustave yo mu Burundi. Ico usabwa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel ya Menya Byinshi utazi kugira ngo uzuzurahungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Ciao ciao.